banyakuba amaje muserukira inzego zitandukanye hano mu Cibitoke, umugwi Severe waraye utanguye gukutsa ikivi gishasha. Ico kivi ni ikihe? Nico kwiga no gutohoza amatati y'amatongo n'ayandi matungo vyanyazwe muri kahise. Ubwo butumwa ni bushasha kandi burahambaye cane ku gihugu cose. Ubwo butumwa bugana amahoro, ubutungane no gusubiza agateka imiryango yakambuwe muri kahise. Mwebwe muserukira abandi, ni muvyumve mwongere mwigishe abataranyugwa, abanyaze ivy'abandi nibitegure kubisubiza. Abanyaze ivy'abandi nibaganire n'abo banyaze. Ibiyago twifuza nk'umugwi nibiyago bivyara amasezerano, nivyo umugwi Severe ushira imbere, kandi mboneyeho no gukeza abarundi batandukanye batanguye kuganira n'abo banyaze. Mu gisagara ca Bujumbura turabafise, mu ntara zo hagati mu gihugu turabafise, batanguye kuganira n'abo banyaze kugira barabe ingene bosubiza ari amatongo, ari amazu cane cane, kuko inzu canke itongo ryanyazwe ababanyi bakuze ivyo vyose barabizi, batinya gusohora ukuri, ariko iyo baronse umwanya mwiza wo gusohora ukuri barabisohora bakabivuga bati irya nzu naho ibamwo Minani, Disimasi, Keremenu canke Misigaro, irya nzu yari yanaka yagandaguwe 1993, yagandaguwe 1988, yagandaguwe 1972. Ahazobura ibiyago Severe ica yinjira igatohoza. Ingingo umugwi upfunditse ni ntabanduka kandi ntizungururizwa muri sentare. Ingingo umugwi Severe ufashe zivuye mu matohoza yimbitse twitondeye, ni ingingo ntabanduka, ni ingingo zitungururizwa mu masentare. Nico gituma bidusaba ubwitonzi, hanyuma tukamenya ukuri, tukaronka umuco, dukoreye ku bantu, dukoreye ku mpapuro, dukoreye ku bakera bazi ivyanyazwe bene vyo naho boba baragandaguwe. Usaba iki mwebwe mwatwitavye uno munsi? Siza kuvuga vyinshi, ngira mvuge nka bitatu canke bine. Icambere, tubasaba gushigikira uyu mugambi w'igihugu w'ukuri kunwanisha abarundi. Ica kabiri, tubasaba kwigisha no gutegura abarundi muserukira canke murongoye kugira bitegure gusubiza ibinyagano. Inzu yo mu gisagara ca Bujumbura ahitwa Rohero muri Bujumbura yanyazwe, burya irazwi. Itongo ryanyazwe i Buganda muri Cibitoke ababanyi bakuze bararizi. Inzu yo mu Bwiza i Bujumbura mu Nyakabiga, Buyenzi canke Ikiriri yanyazwe, imfuvyi zirayizi n'ababanyi barokotse barazi iyo nzu na nyeneyo. Ica gatatu tubasavye gushigikira no kubahiriza ingingo umugwi Severe uzopfundika ku neza y'amahoro n'ubutungane mu Burundi bwacu. Ntihagire umuntu rero adandaza ivyo yanyaze. Ubwo n'ubutumwa tubashikirije, tumaze kushikiriza kenshi mu zindi nama zabaye mu zindi ntara. Ntihagire umuntu adandaza ivyo yanyaze, kuko azoba ahenze umuntu abiguze. Aha ndazi ko muca murabana. Ntihagire umuntu n'umwe agura ivyanyazwe, azoba yihenze kandi azoba yinjiye
mu ngorane